gira share partage ubona yuko tuba twamaze kuyishikira kabisa. Yes, Phil Jones yo Dramati inyuma yaho Bface on the floor asohoreye indirimbo umufana. Inyuma yaho tuboneye Dramati agiye mu ndirimbo Code, okay, agakuramo amajwi ya Bface on the floor, maze indirimbo akayiririmba wenyene. Inyuma yaho Bface on the floor nawe aziriye mu ndirimbo atangura abantu we atangura kuyipostinga kuri platforms ziwe havuyemo YouTube. Dramati nawe acaraza ayipostinga ku rubuga rwa YouTube officially. Inyuma yaho Bface on the floor yidogeye ngo bamukuyemo amajwi. Inyuma yaho tuboneye Dramati asabana imbabazi na Bface on the floor hari ku mutwenzi kuri lancement officiel y'indirimbo No Sara. Inyuma yaho tuboneye Dramati agarutse gukora ibiganiro avuga yuko ari we yanditse indirimbo No Sara Bface maze biramushavuza. Inyuma yaho tuboneye Bface on the floor asohoye indirimbo umufana akavugamo amajambo menshi cyane cyumvikana akavuga Dramati. Uno munsi Dramati yishuye Bface on the floor ku ndirimbo umufana. Hareje ubundi batatwirenza uraza abahungu bacu nabo nyine ko ari incabwenge kuri hano ntitwo bashobora. Hareje muri hari hirya yeje dae ubundi muri show Dramati yakoze Swiss urumva i Geneve. ubundi ndakunda ukuntu twege twijyanira n'ibimenyetso. Hari ikintu ngira bagenzi bacu baze kudufasha mu buhinga bw'ibyuma kubera ko twebwe barabizi inkuru itagira ikimenyetso ntayibaho nkuko bamaze kubibabwira. Umwe yagiye akora bitandukanye bamukura mu ndirimbo ndavuga Bface on the floor mu ndirimbo Code bafutamwa amajwi. Dramati amajwi ntibyari bijanye, Joel nawe yongera kuko amajwi ntibyari bijanye. Producer Bface biramushavuza ati ibisino byemera acavugisha audio ya mbere harimo amajwi yanjye tireka nanjye ndayisohora imbere muzoba mumbwira yari kwija ibisabwa hariya kugira binyaruke reka kibadufasha bagenzi bacu azi yuko bibari na byiza iyo ibintu bijanye nyene n'ibiharuro no bintu bisaba sabutuntu kabisa birasaba utuntu ariko nyene internet nayo hari ukuntu usanga nayo ifise nyine ukuntu ikeneye gukora ibintu byayo kimwe mwibanga ibikoye cyo usanga biragize gutya biragoranye. Ariko rero bibaraza ko babibona ndazi yuko ntiza kugira abatarayibona. Aho yarari muri Swiss Geneve niho Dramati yashoboye kuba aririmba indirimbo Legend Remix. Urabizi yuko nawe ari mu bashoboye kuba bayikoramwo. Hariya mu buhinga bw'ibyuma badufasha kano kantu bagatereka ko hajya ariko amajwi yo turaza kuyabumvisha. Araririmba ageze kuri verse ya Bface on the floor. Ubundi abantu bumve yuko ni indirimbo yitwa Legend Remix y'umuririmbyi Rinoji. Indirimbo bakoze nka remix kabisa, harimo umuririmbyi Rinoji mweneyo, harimo Bface on the floor, harimo Dramati, harimo Air Pro kabisa na Dramati na Air Pro abo bose barimo. Indirimbo ubona yuko igitangura tangura kuririmba umuririmbyi Bface on the floor kandi ubundi muntu harimo ni DJ Phil Byte kabisa ni Rinoji kwisonga Bface agakurikira Drama Air Pro DJ Phil Byte na babonetse muri indirimbo barayiririmba. Eje bundi rero Dramati yarari muri Swiss Geneve. Classic vibe ndayikunda. Abantu muri kuri Facebook nimuze mwirabire musomere mwibahasha basi. Ofete dushaka murabe caption Bface on the floor uko yayikoze. Bface on the floor aho byatanguriye ni Dramati ariko araririmba iyo ndirimbo. yavuze amajambo
ubona yuko yavuze ayerekeza ku muririmbyi B-Face on the floor. muri make yidogeye B-Face. Yeah. Yidogeye B-Face kandi bikomeye cyane. Ni Dramati ariko introducing yatangwa introducing iyo ndirimbo. Yeah. Ijya introduction ivuga umuririmbyi DJ Phil Bite. Young Legend nari noji barayibuka. No kuvuga ariko introducing haca hinjiramo umuririmbyi B-Face on the floor. Oya nta muri legend yisemba ibyo murabizi. No kuvuga niyo verse Dramati yatanguriye ko kuririmba iyo verse nayo yaririmbwe muri original yaririmbwe mu ndirimbo n'umuririmbyi B-Face on the floor kabisa. ariko arayiririmba Dramati yaciye acisha makana ati verse zabo turaziririmba naho badutuka. muri make ibyabaye Dramati abyita kumutuka. Verse zabo naho badutuka twebwe turaziririmba. Yaho yavuga verse ya B-Face on the floor. Umuririmbyi B-Face on the floor akibona ko ka video yatanzwe yaciye agenda ku rubuga rwa WhatsApp kuri status apostinga ko ka video Dramati ariko aririmba iyo video ariko aririmba iyo ndirimbo aca yandika ko caption avuga ati none kuyiririmba widoga ninde yagutumye. Kwirimba widoga ninde yagutumye. Kuyiririmba widoga ninde yagutumye. muri make intandaro byose ni imyidogo ya Dramati. Yeah. Dramati wewe yagize ati naho badutuka verse zabo turaziririmba. Ariko none yaramututse. Ariko Dramati ndazi ko nawe uri umuraperi. Oya kumutuka twebwe ibyo gutukana ngaha yo gutukana sinovuga yuko twebwe twoyivuga ngo yaramututse kwa but nyene nikibazo mbajije. Oya sinigeze mbona mutuka. Gusa urabona yuko mu ndirimbo umufana B-Face on the floor yaravuzemwe amajambo menshi. Bantu murayizi indirimbo umufana. Aha rero ikintu nshaka tuvuge ko gatoya. Sigomba ngo tuza gukora deba kwayo kwango tujajinge inde yakoze nabi, ahubwo dushaka tuvuge tuti beg Dramati kuririmba verse ya B-Face on the floor yakoze amakosa. Nta makosa yakoze. Dramati kuririmba iyi ndirimbo yakoze amakosa ariko yarabizi yuko basanzwe badacana uwaka na B-Face on the floor. Byavye bibaserebwa hajya rero byabaye bya seri urumva muri make ntiba hamaze kugera aho baririmba indirimbo numva ko biri seri ko nimba byabaye serie umva yuko harimo akabazo ariko sinibaza yuko yagize amakosa ahubwo ikibazo nuko yaririmbye yidoga nawe nyine kuyiririmba yidoga kuba Dramati yarashizemo kajya kantu ko kwidoga yakoze amakosa kaya kantu ko mwidogo nawe ashobora kuba yagasizemwe avuga ati yerekana yuko bitagenda neza. Abundi gano cyasaba Deja nimba B-Face avuga yuko yakoze diss track. Okay. Dramati akavuga yuko yamututse. Cyumva yuko Deja mubano kumbura ushobora kuba utameze neza. Cyasaba abantu bariko badukurikirana ku rubuga rwa Facebook banzi ku butumwa bavuge bati Dramati yakoze amakosa. Nuri kuri FM nabonye mu kanya tuce tubaha umurongo ho telefona nka 2 canke 3 bakatubwira ko bavyumva. Ikibazo ni iki? Dramati kuba yaravuze yuko naho kuba yaracishijemo kajya kajambo bo ikibazo cya mbere ni iki? Kuba yararirimbye indirimbo bafitaniye na B-Face mu gihe tuzi yuko ari abantu muri kino gihe batari ko bacana waka. Dramati yakoze amakosa yarakwiye kuririmba iyo ndirimbo cyangwa yari kuyireka. Akantu ka kabiri kuba Dramati yaracishijemo kajya kajambo ati naho badutuka verse zabo turaziririmba. Yakoze amakosa. We listen. Andika kuri Facebook tubwire uti Dramati yakoze amakosa cyangwa uti B-Face on the floor ntiyarakuye guca abishiramo agashavu ko urabona yuko kuri post ya post avuga ati
yiririmba widoga yireka tuca tuza ati ninde afise amakosa muri aba babiri kugira izi nduru kugira twirinde izi nduru zose ziriko ziraba hariho ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati ibi bintu tuvyirinde. Oya abafana bo bafise uko baba babibona icyo mbakundira bo ntibigera barya n'umuntu. Uyu yitwa Josias Damien ati yakoze amakosa kandi uwo mugabo arigenza karabivuge muri iyo nzira kubera ko ndabivuze ko yabivuze cyo bari kibazo. Uyu yitwa Alishuwa tubwiye ati ndabakunda. Shabele Humble Boy Oji ati Dramati no mugereranya na Fernando cyane ngo ntibubaha na bukebuke koko 67 310 000 twandikire abantu bagera kuri kwidoga nikosa ariko umuntu ashobora kwidoga avuga ati none gashaje naho babigira ibi Jesse komeze muga gusa ikintu je mfashe nka remarque nuko ashobora kuba ari ikitagenda neza kitagenda neza hagati ya Dramati ashobora kuba ari ikintu twokwita ko ari beef ya vrai kuko nimba B-Face wavuga ko yakoze diss track Dramati akabifata hose haye ko bamututse cyumva yuko ari hatari cyumva ko ari hatari ya tuvuge tuti B-Face nawe kuba yararirimbye itandya ndirimbo rega bisa yuko Dramati yishuye B-Face mwishuye nyene kuba yararirimbye B-Face njyewe naho nawe muri make yagene njyewe naho ntuka je verse zawe nzoziririmba byanke bikunde. Uyitwa Melance Imana irakiza ati kubwanje nta makosa yakoze kuko nyene yaramututse nyene. Josias ati nakagaye kadasanzwe akagaye ku ruhande rwande ko dufise abantu babiri dufise B-Face on the floor dukagira na Dramati dufise ko ari ndeyagaye uyundi muri abo babiri. Allo Ego msazi. Oui, Eme. Ego. Umeze neza? Tumeze neza cyane basazi ibintu by'abahungu. Ibintu by'abahungu biragoye gutahura cyane. Kandi bino bintu man. Atagiye hamwe bakavuga ati twebwe ibi bintu batemo kuvuga umwe avuge kuri parti yiwe. Ego. Mugati ibi bintu nuku kubera harimo agahazi kandi ibi bizotuma umuririmbyi Dramati ikindi kintu je nabonye B-Face afise abafana B-Face niyo yo bari mu makosa umufana wiwe ntuzoza kumubwira ngo B-Face ari mu makosa baya Dramati ni mushasha muri none aracyari mushasha mu muziki umufana nudoga kumubwira ngo Dramati ngo avuga ibyumvika ngo baramubeshyira umufana avuga ati Dramati ntandira afite ntaki ariko bino bintu musaza bona yuko biragoye mugana B-Face nyene abasore icyo mbona hariho ahantu badashyira hariho namenga ntibashyiramo ubwenge mu byo baba bariko baravuga ariko none gaeme uvuze ngo Dramati ngo ni mushasha muri ibi bintu mu gihe afise indirimbo kuva atanga gukora umuziki nka profession akaba amaze imyaka 6 asohoye indirimbo ya mbere akaba ariko arakora indirimbo akaba ari mu baririmbyi batatu ba mbere mu Burundi bafise visibility isumbi y'abandi gagute yuko nakubwiye ko ari uko sinavuze yuko yoba ari mushasha basi ari muri generation kandi zaje Okay, aho nagitahuye muri generation nshasha mugabo tuvyemeranya bino bintu bimaze igihe kandi ugiye kuraba n'abantu babanye na Dramati hafi na hafi ni ba bantu bazi uru ruganda turimwo uko gubatse amabanga yago n'ibindi bigiye bitandukanye kabisa. Gusa hano hari umuntu mbonye yanditse ubutumwa agira ati ati Dramati yari kureka uyiririmba canke akayiririmba ati kajya kajambo akakihoza ngo naho badutuka ariko nkagira ikibazo mugenzi we akubwira ati birinze bigenda uku
ariko n'ijambo nagira mvuge ryo arigoye gusa. Alo. Wereka kubandanya. Wakaje na katu basore banje. Asante sana papa Abbas. Eba ukuri bagiye kubasaraza kabisa n'amazi yakinjyo urira kwezi. Bagiye kubagira iki? Bigiye kugarukira ese none kome. Benda babaze nk'abamenyesha makuru buriya. Ego. Amicale des musiciens. Cyane coopérative des musiciens. Iri kurumva ibi bintu bega birahijya bameze nk'abarazmeni babayeho kubera iki bega Amicale des musiciens cyukuri ibayeho kubera iki ibya Amicale des musiciens rero biranagoye umutoto wamagarire nuzenye ujya mu muyobozi wa des musiciens tumwibarije kubera iki ibi bintu birinda bijya ku maradiyo bikagira gucyanye bikagera hari igihe tuzofata ingingo natwe nk'abafana natwe twikawushe nabo batambe birorera oya nimushobora kwikawusha ahubwo n'ugenda mubahanura muri zya poste za mwandike mu comment reka barazisoma tubona agaciro murabona baduhaye ariko barakabakora ko bamabaha imiziki kandi imyizi n'abaryohera erega imiziki si n'ibikenewe twese dukeneye ibikorwa byiza bitagira mu masambo cyane igikorwa cyivugire erega umukozi nubona nga kuri PJ wowe uraza ugakora hanyuma twebwe cyangwa igikorwa kikivugira bose yari akavuga ati uriya munyamakweri akora neza ariko none ka basi nubona ivoka ni igurwa ivoka nziza nta n'umwe ahubwo abwira undi ati ijya voka nayiguriye hajya agenda umushore urakoze cyane ariko basi none icyo nobanura rero umwe azanye amajambo undi naba yihangane kumusubiza kuko mugumye musubiza hazobamo ababifu usanga hajemo goshano nyene tw'amatwumva ngo babaha amashano ugaca usanga n'abanyamahanga hariya bariko borganiza ibyabo neza ino ugasanga bariko kujyana nabo bacaronka ibyo bashyira ku mashosho media hari iwabo bakaronka akazi ugaca usanga ngo abarundi ngo ebana ngo nta kintu nguriya yatereye ijambo uriya aho yamwishuye bihava bigenda gute usange nabyo bijya byo gupasura n'amapine n'ingumi zizohava ziba turakwiye rero muzo badutumira ari babiri none gaba ego ku bwawe rero uti ni muri aba rinda afise amakosa nta n'umwe afise ikosa badutumira nyuma tubabaze bari kumwe ngaho urakoze cyane kuko yatanga umubyeyi mwiza nuhengamira kuri nuze na nuze ari abana bakosheje ubashyira hamwe utavuga hanyuma ukabwira ati stop rero bihagarare mukundane muravukana muri bamwe mukora bimwe muryohera abarundi nta bindi imana ibahezagire ugaca bahosangira umugisha bagaca bitahiye urakoze cyane tugushimire imana ibahezagire turi kumwe gatanu kuri gatanu muze kuturabira kwa Asha no kwa Bwake n'ahandi nyene no kwa Matiba de Classique no kwa Gino arimo murakoze cyane komere cyane kode sagati yambu arakumva ikundanye birajana ma commentaire hari yazuzuye hari kuri Facebook wumvise iyo ntuze arakumva mbe babyitanga iki ngo abagabo bajya makobiri bakarota kumva urakoze cyane commentaire hari kuri comment ni nyinshi kuzisoma biraza kugorana ni nyinshi kubera zose zisoma ni nyinshi ariko reka nsome zidasa uyu yavuze ati Moses Said ati hajya yavuze ati nubwo badutuka hajya yavuze ijambo rikomeye Eslon bayagati kubwanje nta bitutsi nukuryosha music kumwe kwa Lolilo na Big Fizzo Josias nishimwe ati ndi Josias ndagarutse Dramati uko nugutindero ntiyari kuyiririmba kuko yarazi yuko irimwo amatati yari kuyireka kuko arazi Bifese yuko atamenyegwa ari umurambe ndihi kubwayo Felix ati
ati ndi Felix Zambia namwebwe abamenyesha amakuru murabifisemo uruhara twagize iki twe ntitwabahaye ijambo muvuge tubahaye ijambo mutubwire uko muvimba bino bintu ko muvyumva ayiwe iyo wisiguye biba kibandanize bwana Drizzy urabona yuko bariko baragenda bahuriza yuko Dramati twabonye ko gira sohora indirimbo ubwo rero twamenye icyo ashaka ashaka iki kubgawe ariko basore mutuvugire kugira natwe PJ tuyumve kuri PJ Classic FM tuyumve mukayanza mwirango biriko biraja mu ngiro kurabona yuko mesikia ujumbe ababosi bavyumvise kabisa bwana Melance ntugire ikibazo hariya bariko barakurikana ko vuba n'umuntu ari mu cyenda juru azobashize kuri 97.3 kabisa hanyuma icyo tuzomusaba gusa na mayinite zora twakira pere nyinshi muri icyo gihe urumva n'akarere kazoba kagutse utubacari kuri 97.3 ariko biroroshe biranaryoshye ufise utumega twawe usimbira kuri Facebook kandi kuti PJ ni Penaje Classic ko nyene ucyumva kongera kije ijambo FM ukarenza ko 97.3 MHz hanyuma ugacibona Facebook page yacu kuri YouTube ni PJ Classic Media muganiro bya sport kidukurikirana amakuru tuba twakoze muganiro bitandukanye uraheze ugasanga byose biri kuri Facebook cyangwa kuri YouTube bikagenda neza imbuga zo turahare ni PJ Classic FM konyine umuntu kuri Facebook hari kuri TikTok Instagram na X tuba tuhari ibintu ari umunoni inkuru amakuru ibiganiro urumva yuko muri market turi kumwe ariko abantu bamamaza nibo bakiye kumva neza ese mpora niyumvira nti Classic Vibes itaraza mwahora mwumviriza amakuru y'umuziki byo nzi ibyo barabizi bambwirira tubabwira byo muri tubacisha detail mes chers amis ubundi tumaze duheraheze inkuru ya Dramati